baramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa mbere itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2024. Ishirahamwe UNICEF ryitaho abana rimenyesha yuko Sudani irangwamwo abana batagira aho bakika umusaya benshi kurusha ahandi hose ku isi kandi bashonje. Mu Rwanda igikorwa cyo kwiyamamariza amatora kigeze ku munsi ugira gatatu aho Perezida Kagame ahagarariye umugambwe uri ku butegetsi yabwiye abanenga bamushigikiye bo mu yindi migambwe nk'umukandida wabo ko atari ikimenyetso c'uko bo badashoboye, ahubwo nuko bashize mu kuri babona ko dufatanyije tugafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi. Impunzi zituruka mu karere k'ibiyaga binini zicumbikiwe mu ikambi ya Zaleka muri Malawi ziridoga yuko zidafise ubwisanzure bukwiye muri ico gihugu, bamwe muri bo bamazemwo imyaka itari mike. Ubusuma buca mu gutigira mu mupira w'amaguru hadakurikije amategeko mu Burundi bumaze gutuma bagera kuri 6 batabwa mu mvuto kandi ngo bujabuka n'imipaka. Tweco twakoze twaciye twirungikira igipolisi mpuzamakungu Interpol kandi baradufashije gose kuko inyamuntu yarafatiwe muri Kenya ahantu hitwa Kisumu kandi bamusangana amahera atari make hafi amadolari 60,000 yari yatwaye mu Buganda. Tubafitiye ndetse n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyitegeka. Mark Niyonkuru. Niyitegeka navugwe. Jacques Niyitegeka niwe rero yabateguriye amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF riravuga ko Sudani hari cyo gihugu gifite umubare munini w'abana bavanywe mu byabo ku isi mu gihe intambara hagati y'abanyagihugu ikomeje. Umuyobozi wa UNICEF Catherine Russell yatanze impuruza ko abana bo muri Sudani hafi ya bose batarimo kwiga. Yavuze ko miliyoni 9 muri bo batabona buri gihe ibyo kurya bihagije mu gihe kandi miliyoni 4 bafite ikibazo cy'imirire mibi ikabije. Impande ebyiri zirwana, ingabo za leta n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces zikomeje kubangamira hitangwa ry'imfashanyo maze bigatera inzara. Nubwo ubuzima bw'abantu burushaho kujya mu kaga, ingufu za Amerika zo gutangiza ibiganiro by'amahoro ntacyo zatanze. Umuryango w'abibumbye ukomeje gusaba ko imirwano ihagarara mu mujyi wa El Fasher wagoswe akaba hari kamwe mu turere tuvugwamo imirwano ariko ukomeje kwimwa amatwi. Mu Bufaransa umukuru w'ishyaka Rassemblement National rigendera ku matwara akaze mu murongo w'iburyo muri politike Jordan Bardella yavuze ko ishyaka rye ryiteguye gutegekanira mu karyegukanye ubwiganze bw'amajwi mu matora y'abadepite ateganyijwe gutangira ku cyumweru gitaha. Bwana Bardella ibi yabivuze igihe atangazaga gahunda y'ibyo ryifuza gushyira mu bikorwa birimo kugabanya imisoro ku ngufu z'umuriro no kugarura discipline mu mashuri. Ni inkuru ya Hugh Schofield umugezwaho na Yvette Kabatesi. Hamwe no kubona amajwi angana hafi 1/3 mu ikusanyabitekerezo, ishyaka National Rally risa n'irishobora kuziganza mu nteko ishinga amategeko y'ubutaha. Ariko ku kibazo cy'uko yabona imyanya ihagije kugira ngo igire ubwiganze bw'amajwi, ibyo ni ibindi. Uyu munsi Jordan Bardella yagerageje kumvisha abagishidikanya, atangaza gahunda yise ikarishye ariko itekerejweho neza. Arizeza kugabanya ibiciro by'ingufu zikoreshwa mu ngo ashingiye ku kugabanya umusoro nyongeragaciro wayo ndetse no gutangira gake gake kugarura umurongo mu mashuri, harimo kubuza burundu za telefone ngendanwa mu mashuri. Ku bijyanye n'abimukira, yemeza ko ishaka rye rizakuraho itegeko riha uburenganzira ku bwenegihugu bw'Ubufaransa umwana wese uhavukiye. Umubare wabaguye mu bitero by'intagondwa z'abayisilamu ku cyumweru muri leta ya Dagestan mu majyepfo y'Uburusiya wageze kuri 20, bakaba barimo abapolisi 15, abantu 26 bakomeretse. Ibyo bitero byibasiye za kiliziya n'insengero z'abayahudi i Derbent i Makachkala. Abashinzwe iperereza bakavuga ko abantu 5 bitwaje imbunda bishwe. Bavuze ko benshi mu bagabye ibyo bitero baturutse mu gace kamwe gato ka Dagestan.
ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya rugikubita byavuze ko nta rundi rugomo rushingiye ku matwarakazi y'idini ya Isilamu rushobora kuba mu karere ka Caucase ya ruguru. Umuvugizi wabyo Dmitry Peskov yashimangiye ko Uburusiya ari igihugu kidasanzwe aho usanga abantu bose bashyize hamwe maze bigatuma iterabwoba ridashyikirwa cyane. Abantu batari munsi ya 16 bapfuye, abandi benshi baburirwa irengero ni nyuma y'inkongi y'umuriro yibasiye uruganda rw'amabuye ya batiri yo mu bwoko bwa lithium hafi y'umurwa mukuru wa Korea y'Epfo Seoul. Hari ubwoba ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera mu gihe ibikorwa byo gushakisha no gutabara abarokotse bikomeje. Serivisi ishinzwe kuzimya imiriro muri Korea y'Epfo yavuze ko ubu inkongi y'umuriro yakumiriwe, ko rero ubu ngubu ingufu zose zashyizwe mu kugerageza gutabara abakiri imbere muri urwo ruganda. Bivuga ko rwari rubitswemo amabuye ya batiri arenga ibihumbi 35. Icyateye inkongi y'umuriro ntabwo cyari cyamenyekana. Nyuma yo gusura aho hantu, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri Korea y'Epfo yahamagariye abayobozi kwihutisha kuvura abakomeretse. Dusavye intara ya Kiangi n'igisagara ca Hwasong guha umwe mu bagize ibyago umuntu amwitaho kugira aronke ibikenewe byose, hongere hakorwe vuba ibikenewe byose kugira abakomeretse bavurwe atantambara. Ministre Lee Sang-min. Abategetsi ba Libani bagiye kwereka abanyamakuru n'abadiplomati ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Beirut uri mu rwego rwo kunyamuza ibivugwa ko Hezbollah yahahishe intwaro. Ibi guverinoma ya Libani ni ibintu ihakanye yivuye inyuma, ivuga ko biri muri gahunda y'intambara y'ibitekerezo, intambara igamije kuyobya abantu ku bijyanye n'icyo gihugu. Yakangishije kandi ko ishobora kurega mu nkiko ikinyamakuru cyo mu Bwongereza The Daily Telegraph cyanditse iyo nkuru. Hari impungenge z'uko iyo nkuru ishobora gutuma Israheli igabaha igitero kuri icyo kibuga cy'indege. Ibi kandi biravugwa mu gihe hari ubwoba bw'uko ibikorwa byo kukozanyaho hagati ya Israheli n'umutwe wa Hezbollah ho muri Libani bikomeje kwiyongera, rero bikaba bishobora guteza intambara muri ako karere kose. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasabye ko ibiganiro bigamije gushyiraho leta y'ubumwe birangwa no gutahiriza umugozi umwe nyuma y'ubwumvikane buke bukomeje bwabonetse hagati y'amashyaka yemeye gushyiraho guverinoma. Yandika mu kanyamakuru ke ka buri cyumweru nyuma y'iminsi myinshi y'imishyikirano, Bwana Ramaphosa yatanze impuruza ko gutongana no guhangana ku bijyanye n'imyanya muri leta hagati y'amashyaka bitagomba kubangamira ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe. Yavuze ko abanyafurika y'Epfo bayitezeho byinshi. Ishyaka ANC rya Cyril Ramaphosa ryatakaje ubwiganze bw'abadepite mu matora yo mu kwezi gushize ku nshuro ya mbere kuva ubutegetsi bushingiye ku ivanguramoko burangiye muri Afurika y'Epfo muri 1994. Florentine. Urakoze Jacques Niyitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Mwari mumaze kubyumva ko gatoya mu kanya k'umukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijedre abana UNICEF amenyesha yuko Sudani arico gihugu kirimo abana benshi bataye izabo kurusha ahandi ku isi. Catherine Russell ivyo yabyiganiye umunyamakuru wa BBC Barbara Plate igihe yariko yerekeza muri Sudani rero akaba yagabishije ko miliyoni z'abana bo muri ico gihugu bafise ingwara zifatiye ku gufungura nabi kandi nka bose ubu bataja kw'ishuri. Inkuru ya Barbara Plate mwishikizwa na Prime Ndikumagenge. Catherine Russell ari mu nzira aja muri Sudani aho imburi yuko abantu bagiye kwicwa n'inzara iguma irushiriza kuvuza inzamba. Abana nibo barahatemba muri ako kaga k'inzara nk'uko avuga. Abashika miliyoni 9 ntibaronka ivyo barya bihagije buri gihe, miliyoni 4 muri abo bageramiwe no kurwara kubera kurya nabi cane. Agiye kongera ijwi ryiwe mu yandi menshi, aguma asaba impande zibiri zirwana kureka kuzibira imfashanyo, ari nayo mpamvu ikomeye abanyasudani bugarijwe n'inzara. Ariko n'amashuri ari mu kaga nk'uko Russell avuga. Hafi abana bose mu gihugu ntibakija kw'ishure, bashobora kuzoba urunganwe rwahebwe mu nyuma nabo babisoko ry'uruhagarara muri kazoza. Nubwo ibintu bigezaho, utwigoro twa leta zunze ubumwe za Amerika two gusubira gutanguza ibiganiro vy'amahoro twananiwe. Kandi nta numwe ariko arumva kamo ka ONU ko gusaba yuko hahagarikwa intambara muri kamwe mu duce turwanirwa cane, nukuvuga igisagara cugarijwe ca El Shafer.
tuje mu karere mu Rwanda aho umukandida w'umugambi uri ku butegetsi FPR mu kibanza c'umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze yuko atitayeho abamurega gutsinda amatora ku rugero rwa 95% kuko aya ngo ari amatora y'abanyarwanda. Yavuze yuko abamunegura bo nabo nyene bafise inenge muri demokrasi yabo kuko hari gihe usanga batsinze ku majwi makeya cane canke urugero runini rw'abanyagihugu ntibitabire ayo matora. Naho ku migambwe yahisemo kumushigikira ntitange umukandida wayo, Perezida Paul Kagame yavuze yuko ibi bitavuze yuko iyo migambwe ifise intege nkeya, ahubwo bigaragaza icerekezo kimwe. Ibi yabivuze ku munsi ugira gatatu w'ibikorwa vyo kwiyamamaza aho yarageze mu karere ka Ngororero mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa. Kuri stade ya Ngororero aho ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage biganjemo abambaye ibirango by'ishyaka FPR bari bazinduwe no kwamamaza umukandida Paul Kagame usanzwe ari we uyoboye igihugu. Biganjemo urubyiruko rurimo abavuga ko bagiye gutora ku nshuro yabo ya mbere. Muri rusange aba bavuga ko Paul Kagame adakeneye kwiyamamaza kuko afite ibikorwa bimuvugira. Hari byinshi yatugejeje. Imbere ya 94 nta muhanda wa kaburimbo wagaragaraga, nta mashanyarazi muri Ngororero, byose nta kintu twari dufite, nta mugore wavaga mu rugo, twarabo ku mashyiga, ariko nukuvuga ngo yatugejeje kuri byinshi. Umva ibikorwa byo birivugira. Ahantu dutuye harimo ni mu cyaro, ko amashanyarazi barahari, amazi arahari, imihanda turi kubibona ukuntu stade yacu ukuntu imeze. Ngororero gutera imbere cyane rwose, kandi byose ni kubera umusaza. Uretse ibihumbi by'abayoboke ba FPR, Kagame aherekejwe muri izi ngendo n'abayobozi b'amashyaka yiyemeje kumushyigikira. Ayo ni nk'iri iharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu PR n'iry'imibereho myiza y'abaturage PSD, ari naryo ryaserukiye yandi mu ijwi rya perezida waryo Vincent Biruta. Kuba turi hano twebwe nka PSD ndetse n'abandi bagize imitwe ya politiki myinshi, uwabashima ntiyabona aho ahera n'aho agarukira. Gusa turabizeza ko urugamba mu Rwanda rwo kubaka u Rwanda turi kumwe, nta cyabahungabanya ngo dusigare. Hari abasanga aya mashyaka adafite imbaraga zihagije zo kwibonera umukandida, ariko Kagame we akabibona ukundi. Gufatanya ntabwo ari intege nke, ahubwo bigaragaza ubushake n'imbaraga nyinshi. Muri politiki rero hari ubwo abantu babyumva gutyo ngo imitwe yafatanyije na FPR ngo ariko buriya kuki bo batakoze ibyabo bakibwira ko uko byabananiye, ahubwo nuko bashize mu kuri babona ko dufatanyije bagafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi. Avuga ku ntsinzi y'amajwi ari hejuru ya 95% akunze kubona muri buri matora abaye, Perezida Kagame yavuze ko hari ababimunenga bavuga ko atari urugero rwiza rwa demokarasi. Asa nk'useka abatavuze mu mazina, Kagame yavuze ko urugero rwabo rw'amatora narwo atari rwo kureberaho. Ngo 100% ariko ngo ubwo nta demokarasi hari. Ariwo nabajije ejo bundi nabaye ko abayoborwa na 15% iyo ni demokarasi gute? Hari benshi batorwa bakavamo babonye 15%, ndetse n'ababatoye ari nka 30 cyangwa 40% y'abagomba gutora. Iyo niyo demokarasi. Aya makoraniro yo kwamamaza Kagame akunze guhuruza imbaga, ndetse rimwe na rimwe hakavuka impanuka zikomeye, nko mu kwiyamamaza ko kuri iki cyumweru mu karere ka Rubavu amakuru avuga ko ari umuntu wapfuye kubera umunigano. No kuri stade ya Ngororero hagiye hagaragara abantu batwaye mu maboko, cyakora hari n'abandi benshi byagaragaraga ko bari mu bikorwa by'ubutabazi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Ngororero. Turagaruka mu karere tubanze dukubitire muri Malawi. Userukira ishirahamwe riharanira uburenganzira bw'impunzi ziri mu ikambi ya Zaleka muri ico gihugu zigwiriyemwo impunzi z'abava mu biyaga binini, aravuga yuko iryo shirahamwe rikora ritisanzuye kubera ryaburijwe kuvugira impunzi. Innocent Magambi aserukira iryo shirahamwe aravuga kandi yuko impunzi zitemerewe kugenda gukorera hanze y'ikambi ibikorwa byo kwiyungunganya naho boba bamaze igihe kinini muri ico gihugu ca Malawi. Innocent Magambi ibi yabiganiriye na mugenzi wacu Jacques Niyitegeka. Malawi isungirizwe n'ibibazo by'amategeko, amategeko acize impunzi cyane kuko inkambi ya Zaleka yuguruwe imyaka 30 iheze, ariko impunzi kugeza ubu nyuma y'imyaka 30 nta burenganzira zifise
ko zishobora kugenda hanze y'inkambi ngo zishobore kubaho canke ngo zikore ibikorwa vy'iterambere mu bwisanzure. Kandi hari ibibazo by'abanyeshuri baronka uburyo bwo kugenda hanze kwiga ariko ntibaronke impapuro zibemerera kugenda, kandi leta ya Malawi yarasinye ko izohora ifasha impunzi kugira impunzi zishobore kuja hanze, cane cane kubaronsa ivyo bita CTD, ni kuvuga ni pasiporo zisanzwe zihabwa impunzi mu bihugu vyose. Ahanini ni ivyo bibazo bituma ibibazo bitera, kandi ntatwe turwanira agateka k'impunzi tubana kugira ibibazo ko tuguma. Mbere ko tugeraho ngaho, ubwo ni ukuvuga ko impunzi ziri mu nkambi ya Zareka zidasohoka zifashwa gute, zibayeho gute? Bo impunzi zirasohoka, ariko bisaba yuko uronka urupapuro kwemera gusohoka hanze. Hari nk'abaronse ubushobozi bwo kuja hanze barakora ibikorwa vy'iterambere, barugurura utuduka, udushopu duto duto, ariko umwaka uheze leta yarabirutse ko basubiza mu nkambi mu buryo butameze neza. Benshi ibikorwa vyabo byaranyurujwe, biratwarwa n'abandi bantu. Rero bisaba yuko impunzi mu nkambi igumayo yakira amafaranga ari munsi y'amadolari 5 ku kwezi avuye mw'ishirahamwe rya ONU rifasha impunzi. Amakuru angeraho rero, niba ariyo leta ya Malawi yakubujije kongera kuvugira ziriya mpunzi zo mu nkambi ya Zareka? Ego, ayo makuru niyo, kuko je muri Malawi mu vy'ukuri nari ndahamaze imyaka 21, kuko ntagiye ndi impunzi imyaka muri 2003 ndahigira. Ntangura ishirahamwe rifasha impunzi ryitwa There is Hope, ndarirongora imyaka 15, ariko ntanguza irindi rivuganira impunzi, kuko nabona ko intambamyi zinini cyane, nkuru cyane, ziri mu gateka k'impunzi. Kuko iyo impunzi imaze kuba ifise imyaka 24 yaravukiye muri ico gihugu, ntiyemererwe ko ishobora kuronka akazi muri leta canke ahandi, canke itangura akazi kayo mu buryo bwisanzuye. Nabona ko ari ikibazo. Rero ntangura kuvuganira impunzi, turabananya gukora kuko turemewe n'amategeko, ariko je byasabye ko mpunga kubera ubuzima butari bumeze neza. Nabona ko mpava ngirirwa nabi. Leta yavuze ko iryo shyirahamwe ryawe rihanira agateka k'impunzi ritemerewe kujya no kwegera nkambi ya Zareka. Twebwe ntiturwanywa na leta, turwanywa na ministere y'umutekano w'igihugu, Homeland Security Refugee Section. Iyo iri muri leta? Iri muri leta, nibo baturwanya. Ariko rero ishirahamwe rijejwe kuraba ivyerekeye amashirahamwe akora mu mategeko ntabwo ari iyo ministere, ni kindi gisata citwa Ngora, Non-Governmental Regulatory Authority. Twe dufise uruhusha rwo gukora, kandi turanditswe na Registrar General. Urumva rero ni leta, ariko ni ibisata bitandukanye. Abo bavuga yuko twambuye uruhusha, nta bubasha badufiseko. Bafise ububasha kuri twebwe mu gihe dukora imbere mu nkambi, kuko twatanguye dukorana nk'abapartenere, nk'abakunzi ba leta. Ariko maze kubona yuko ibintu by'ubusuma n'ibiki bakora tubishira hejuru, baratwirukana. Urumva rero ntitwemere gukora imbere mu nkambi, ariko ntibafise ubushobozi bwo kudukura hanze y'inkambi. Kandi tumaze gutanga ikirego mu ishirahamwe rya leta rijejwe agateka kazina muntu, turarindiye yuko hari ico badukorera. Ivyo vyanse naho tuzogenda mu butungane, kuko ubutungane bwa Malawi burakora neza kurusha mu bihugu twagiye tuvamo. Innocent Magambi avuganira impunzi zo mu gihugu ca Malawi zituruka mu karere k'ibiyaga binini. Ni saha 1:12 muri ako karere k'ibiyaga binini. Mukanya turaja mu Burundi. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryahagurukiye ikibazo c'abantu bononera inkino baciye mu gutigira canke gukina kamari, aho bafumbatisha abakinyi canke abandi bafise ibikorwa bajejwe mu mahiganwa y'umupira w'amaguru, kugira ngo bategure uko urukino ruja kugenda, gutyo batahira amafaranga aba yinjiye mu gutigira. Ico kibazo ngo kimaze gutuma abagera kuri 6 batabwa muri yompi, ngo biravugwa kandi yuko kiri no mu karere k'ubuseruko. Catanguye kwibonekeza cane mu Burundi mu gihe c'ikiza ca COVID-19, aho muri ico gihugu ihikanwa ry'umupira ryakomeje, ahandi mu karere ryarahagaze, bituma abo basuma bonona inkino ariho basigaye babona isoko ryavyo. Navuganye n'ujejwe inkino mw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, Yusuf Mosi, mbanza kumusobanuza abaja muri ubwo busuma bw'amayeri uko baheza bakabigenza.
ukuntu bigenda nuko bobo baza bakarondera nk'abakinyi, bakarondera abamenyereza, bakarondera abatwara imigwi, bakababwira bati twebwe uru rukino muhava mukina dukeneye ko mutsindwa ibitsindo bingana uku. Icambere cinjire ku munota uyu canke bagaca no kumuhagarikizi naho nyene bakamubwira bati wewe nihagira umunota uyu n'uyu uravye ku isaha yawe umukinyi wese akora ikosa naho ritoba ari ikosa rikomeye umuhe ikarata y'umutuku. Ibintu mwene ivyo bo ico bakora bategura ukuntu urukino ruhava rugenda rutaraba no kuba. Mugabo rero ico dusaba nuko abantu botwumva neza, hasanzwe hariho n'ubundi buryo bwemewe n'amategeko busanzwe bukoreshwa, na nico gituma muravye nk'iyi wanyu niho bikaze gose. Murabona nk'imigwi yose iri mu cicaro ca mbere co ngaho mu Bwongereza nka myinshi usanga ikorana n'amasosiyete yo gutigira mugabo yemewe n'amategeko. None mumaze kumenya uko ikibazo cifashe mwabikoze kwiki ubu mugeze? Bwa mbere twatanguye mu mwaka wa 2022 twarafasha nk'abantu bashika nka 4, mugabo kenshi wasanga dufata nk'abarongozi barapfunze iminsi itari mike bimera nk'ibicureshe buke buke. Mugabo rero uyu mwaka vyameze nk'ibisubira kuko ikibazo twagiye kugira nuko mu Bugande aho vyaje bituruka vyaciye bikara gose gusumba no muri Kenya birakara, ku buryo rero bantu rero baciye batangura rero kwinjiza amahera adaciye mu mategeko ini wacu. Abo rero twashoboye gutora nk'uyu mwaka hari abo twashize mu mvuto turababaza ibibazo, tubahata ibibazo vyinshi. Umukinyi umwe wa kera nawe nyene twabigenjeje uko nyene, ku buryo rero ico twaciye tubona amahiganwa yagiye guhera neza kuko vyaciye bimera nk'ibicureha buke buke. Ivyo birafise inkurikizi mbi cane ku nkino. Ico rero twe dukora nuko tugerageza gukinga kugira ngo ivyo bintu ntibibandanye biba. Vyumvikana yuko ni gisenge kirimo abantu batari bake kandi gifise amashami hanze y'igihugu. Hari izindi nzego muba muriko murakorana kugira ngo ico kintu kiranduke? Yego, twebwe mu bisanzwe dusanzwe dukorana n'igipolisi mpuzamakungu Interpol. Mbere nubaha n'akarorero, igihe twaronka amakuru avuye i Bugande byarashitse aho baduha inimero y'umuntu asanzwe atembereza amahera ayakura muri Kenya aho bayashikiriza akayatembereza muri ibi bihugu vyose twegeranye, Bugande n'u Rwanda, hanyuma akaba yaraje no mu Burundi. Tumaze rero kumenya iyo nimero, tweco twakoze twaciye tuyirungikira igipolisi mpuzamakungu Interpol, kandi baradufashije gose kuko nyamuntu yarafatiwe muri Kenya ahantu hitwa Kisumu, kandi bamusangana amahera atari make hafi amadolari 60,000 yari yatwaye mu Bugande. Ivyo rero vyatumye nawe nyene avuga byinshi kuvyerekeye ukuntu asanzwe akora, kandi nivyo biriko birafasha n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bugande na bafatikanije n'igipolisi caho kugira ngo batuze ako karanda kuko iwabo kari kamaze gushamika gose. Yusuf Mosi ajejwe igisata c'inkino mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Reka ubu naho imbere yo kubandanya tubahonje ku runana rwejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ni ukuri tubipange neza pe bive mu nzira rwose. Ntujye wumva bavuga ngo ibintu bitinze birapfa se. Ujya wivuga gutyo wagiye. Mu bipfi byacu ntabwo birimo rwose. Ndebere uwo muntu mpamagaye uwo ari we kiri. Ndabona ari Lopez. Ngo nde? Ko ikanze se chérie. Lopez umufitiye ideni ko guhamagara ukikanga. Isa 12:45 kuri BBC. Reka unaho duha umwanya Yves Bucana yabateguriye amakuru y'inkino. Amakuru y'imikino aribanda ku mikino y'igikombe cy'Uburayi ikomeje mu gihugu cy'Ubudage. Imikino ya nyuma yo mu itsinda rya kabiri yose irabera rimwe ku isaha ya 3 z'i Kigali n'i Bujumbura. Ikipe ifite icyo gikombe Ubutaliyani irahura na Croatia ku kibuga cya Leipzig. Impande zombi zishaka kwirinda kuvamo hakiri kare muri iki gikombe. Ubutaliyani bufite amanota 3, bukeneye cyane inota rimwe kugira ngo burebe ko bwagera muri 1/8. Hagati aho Croatia yarangiza ku mwanya wa kabiri iramutse itsinze Ubutaliyani, mu gihe kandi Albania yananirwa gutsinda Espagne.
Espanye yo yarangije kubona itike kuko ifite amanota 6 ikaba ishigaje inota rimwe ryo kugira ngo iyobore iryo tsinda. Croatia yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi 2018 ntirakina neza nk'uko yari isanzwe aho mu Budage. Yatsinzwe na Espanye ndetse inganya na Albania mu mikino ibiri yabo ya mbere. Igihangayikishije cyane mbere yo guhura n'Ubutaliyani ni umubare w'ibitego Croatia imaze gutsindwa kuko bamaze gutsindwa ibitego 5 byose kugeza ubu. Imikino yabaye ku munsi w'ejo, Ubusuwisi bwanganyije n'Ubudage mu itsinda rya mbere 1-1, zombi zihita zibona itike ya kimwe cy'umunani, mu gihe Scotland yatsinzwe na Hongria igitego 1-0 ihita isezererwa. Hongria yo itegereje ko izatoranywa mu makipe yitwaye neza ku mwanya wa gatatu. Nkiri ku mikino y'igikombe cy'Uburayi nuko Luke Shaw, umukinnyi w'inyuma wa Manchester United n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, yagarutse mu myitozo y'ikipe y'igihugu. Yaramaze igihe akora imyitozo wenyine nyuma y'imvune ikomeye yagize, gusa ntiharamenyekana igihe azakinira umukino we wa mbere muri iki gikombe. Ku by'iyo mikino navuganye n'abasesenguzi ba ruhago uburyo bategereje umukino hagati ya Croatia n'Ubutaliyani. Imikino yagiye itungurana ndetse n'amakipe ari kwigaragaza kurusha yandi. Mvugana na Beken, ni umutoza wa Etincelle yo mu Rwanda, na Mbarushimana Abdu atoza ikipe ya Muhanga. Harabanza Beken. Ngenda hereza amahirwe Ubutaliyani nyine nk'uko bimeze. Byagaragaye ko Ubutaliyani bwibuze kubera ko bukenesha abakinnyi benshi bakina mu gihugu cyabo, usanga bafite hari ikindi barusha amakipe menshi y'Iburaya, ariko bitabuje ko atsindwa. Ikipe yanjye ni Portugal, niyo mpa amahirwe menshi cyane. Birumvikana ko ariyo mpereza amahirwe ko nayo ifite abakinnyi benshi bizi bakomeye ashobora kuba bazi gukina kandi bakina neza amakipe yabo. Urumva n'ubundi bya bihugu bimwe biyoboye umupira w'Uburayi biracyarimo, ukumva rero ko nta gutungurana kurabaho, wenda gushobora kuzabaho mu makuruwazuma bazagenda bagira. Naho zindi kureba mu kanya kashize nka Portugal, Espagne, nabonye ibihugu bitatu bikomeye bishobora kuzanyura ahantu hamwe ku buryo tudashobora kubona finale y'Abadage na Espagne cyangwa se ngo tubone finale ya Portugal na Espagne. Simpamya ko hari ekipe n'ubundi yahabwaga amahirwe iri buviremo mu majonjora kuko hari avantage yo gufata n'ikipe ya gatatu. Ayo niyo makuru y'imikino nari nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Arakoze Yves Bucyana. Natwe muri rusangi ayo niyo makuru twabateguriye kuri uno wa mbere, ariko imbere yuko dusezerana abo tutari kumwe kuva mu ntango, nababwira yuko mu ngingo nkuru zari zigize ano makuru twababwiye ku kibazo c'abana bo muri Sudan, aho umukuru wa UNICEF avuga yuko abo bana benshi muri bo batagira aho bakika umusaya, bari mu bataye izabo kandi bataja ku ishure, ndetse ngo bakaba bafise n'ibibazo by'ingwara zifatiye ku gufungura nabi. Mu Rwanda naho bageze ku munsi ugira gatatu wo kwiyamamariza amatora azoba ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi, aho umukandida wa FPR Perezida Paul Kagame yavuze yuko kubona hariho iyindi migambwe yahisemo kumushigikira aho gutora uwundi mukandida bidasigura yuko iyo migambwe ifise intege nke. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru, mwijumwe ariko mwumva Florentine Kwizera. Turabashimiye rero mwese abahisemwo BBC Gahuza Miryango, mukomeze kugira ibihe byiza.